Fani yarashizemo ingufu muri bijya bintu. Fani n'umukobwa je twakuranye muri ibi bintu urazi ko twarukiye rimwe muri sinema. Impamvu namugwa inyuma nuko ndamuzi ndamwemera. Fani ni intambamye. Fani ni ngwanyi intambwe ariko ino nibagiye citwa umupambanyi Fani n'umupambanyi ni ngwanyi ushaka kugire gute Fani ni ngwanyi ikibazo ni ikihe no kwa bimenga wapi kabisa nayo bwajya bwarananiye genda kubwiza ukuru bwajya bwarananiye twebwe turakora umuziki utwo turakorera Imana si sawa mugabo ugakoresha amafaranga ariko abantu bakoze b'Imana babakizwa bakubwira ko byose ngo wabiherewe ubuntu ubitanga ubuntu je nakoze indirimbo zirenga 20 ndakora ama video y'ama miliyoni zingahe nkabura n'ikintu na kimwe ndonka nkaguma mfata uburyo nshira muri studio ntangiye ukina filime mbona filime yo iraduza na YouTube ubutumwa niko ndatanga burashikira beshi buraronka ama views burarabwa ndavuga ati why ntofata ubutumwa nkabuhindura nkawucisha muri filime ko je filime nkina n'ubuzima bwa misi yose n'imibereho ya misi yose bijye bintu nkina bifasha beshi je hageze ngivuga ati none ko ubutumwa abanyarwanda n'abantu tuvuga ururimi rumwe ubutumwa ari mu bwumve mu Rwanda Israel ntiri gorasohoka ni mu bwumve none ubutumwa n'akamvirizo bwa be twebwe turakijije dukeneye ko ubutumwa bw'Imana bugera kure je ninza gukoresha miliyoni 5 nkaca ndayumva na je nyine muri telefone mani ndababara ni kuvuga nasoye 5 n'ubutumwa ntibwagiye iyo shaka no ngenda mu nzu nkaririmba jewe jenyene nkaririmba n'umugore n'abana bari yampaye umuryango ukwiye mvise umugore mvise abana mvise abakozi turarenga kenze mu nzi wanjye no ngenda nkabaririmbira kabisa y'abana ariko sinje gushira ko miliyoni 4 nci ntungira ndavyumva mani nakoze indirimbo zirenga 20 no mwisite wowe uraca mwisite wumva indirimbo iriko iravuga no mu studio ucovuga ati iyo ndirimbo mengo ni ya Bere Hello bakunzi wa G5 Media meze gute murameze neza je nameze fresh kabisa ndashimana kubera ko ndi mpundu amarembe nkuko mubizi neza yuko mba mfise vibe irenze asampusa kubera ko nza mu kazi nariye nawe rero nyumviriza ndakubaza ati wariye uwabironse ashimana utarabironka nawe yumve neza yuko umwanya n'umwanya uwiteka aza kubimuronse kandi ashimire mwese mudukurikirana kwanza kuri G5 Media mugiye subscribe hano hanyuma imbere ko rutangura ndababwira ati kuramuka n'ivyacu ariko gutaramuka kandi suko Imana bitabishatse cyangwa kuramuka suko Imana iba yaguhaye ibindi urutabandi ni kubera ko ari ubuntu bwayo ubwo rero dufate amasegonda make tubanze dushima Uwiteka kuba tukiri bazima kuba tugifise uno mwanya wo kumviriza no kuraba ikiganiro ndetse gica kuri G5 Media je no munsi ndiko no mutumire Uwiteka ndetse n'enyakubahwa nkunze kumwita umusaza cyangwa nkamwita papa bamwita Abel Nduwayo benshi muramuzi mu bikorwa vya filme ndetse abandi mukamumuzi kandi mu bikorwa vy'indirimbo mpimbaza amana n'izindi zitandukanye zo gutazira igihugu hariho kamwe kabonetse ndetse ndaza kubigarukako ariko ahakuru mubanze mu mpera amashugwe yiwe muri comment kubera ko akomeje gufata ibendera ry'igihugu arisohokana hanze mu makungu kandi ku nguvu zidasanzwe Abel ikaze cyane urakoze cyane ko mikaze umeze neza meze neza kweri na cyane uraberewe kwanza imbere nambe bya vrai ego ya jewe simberewe kandi rero washize ngaha niko reka kavyica byose gara kavyica gute ni kintu kizimvye nkava twibaza ati n'imiburi channel ya Bere bihagaze murangahe muri no mwanya bo byonsaba kugira karikire cyane kubera ko mu bintu by'amakarikire abizi ntabyo no sinovuga ko ndayimetiriza cyane ariko uraza yo wayigutse gafaranga karimo tu kandi byaranaduze guma biduga ngumusani ngo vye nibyo mimuranga ubuye sinayo mushira hejuru sinayiduga yonyene n'ibindi biguma biduga nuko nyene nibaza ko ubu nta muntu afise ikintu kizimbuze nta numwe abaho yawa ntabuba kabisa ngo nuko mu vyambara mu kubishira hejuru mvyerekana ko nyine ari umusani asaziye mu bustar oya suko rero je ndabibona impamvu jewe rimwe na rimwe ndagashiraha mu bisanzwe urabona afise izosi rinini irimo n'utuntu tw'uduhirohiro cyane sivyo rero ari gihe ndakambaye ngaha n'umubenge kayo karanja nubwo kayo karangata umubiri yari gihe mura ndakambara nk'umusozi ndiko ndagenda agira igihe nkumva umengo nabise ikintu kiranje ngaha ariko karamvuruga kayo karamvuruga ngaha rero
rimwe na rimwe ndagashira inyuma nk'uko kabisa aho na cyane naho haba herekana yuko uri camamare umustar nico kimuranga neza tuze ku bikorwa bya G5 Media bisanzwe birongowe na ariko umustar ntarangwa naka gusa sindavyibaza cyangwa bivana n'ahantu bugiye nta nubwo nibaza ko umuntu arangwa kugira ikintu cerekana ko umuntu ari umustar si kuberaga ikiranga ko umustar ahubwo nibikorwa umustar ni nyenye no kwambara garenya bakubonye wacha bwa dress kugira ngo ujya no musani ntabyo nkuru maze kumbona no muri video urabizi umustar ni nyenyeri imurikira abandi rero no kuba uri nyenyeri no kuba hari ico ufashije muri societe ufite ibintu ukora societe karyoherwa canke ikagira ico yiyunguye kubera wewe kabisa ivyo biranga umustar aho kwambara impuzu zitabutse ku mavi kugendeza igisusu hejuru ngo kwambara ngo bijanye n'ibendeza igisusu hejuru bibiki byo sivyo biranga umustar na cyane akareje ndakambara akeshi imbere je kano ndakabika no mu buryo bwo kubika amafaranga kuko wakenye aho ubuzi ko nkiraki zitanu ubwo nyine ucu zirana nugo jajya kuri bata bacha biramaze gushika mbere ukikoraho ku kintu cyawe ugatera ibeyi jewe rimwe cyane kabiri oya reka nimpuzu ndayike nuba ubaye umbatasere wambara inoti barabirukambye ni pelare kugira bamuye Jesu umuryango munini je nuko abantu benshi aribo burya muri nosi nta muntu adafite ibibazo abantu bamwe ari ibibazo ko aribo bafite ibibazo ivyo bibazo wewe ufise menya ko no mugenzi wawe ashobora kubigira kabisa gusa abantu nitubivuga cyo kimwe hari abantu bakunda kuvuga nkuko ari abantu bakunda kwidoga nkuko ari abantu bakunda kuboroga akaba wundi afise ikibazo atavuga yego abwira imana yiwe no kwikora kwitwo yarondeye ngurisha radio nifashe reka ngiriki nifashe nubundi rasha tera induru twese agatutera induru yana bigenda bitaranya nisaidie ucabibaza ni wakenye cyane ariko siko bimeze aturusha umunwa gusa adija turusha mu buzima gusabiriza byarananiye ibyo barabizi kugira nsaba n'abanyamahanga n'abadiaspora mfise kugusabiriza ntigikunda wewe ushimye ukampezagira ndashima Imana hari gihe umuntu asaba cyane kuburyo nabasaba bamurambi ndasarisha biramaze gushika umuntu akabuza kuryo ubonye na pere yovuga ati yagira asubira ambwira amahere uyu oya byo nobabara ariko ambwira ibinyoma mugo kesha n'ikibazo cabayeho refresh gusa ro nabashaka hariho n'abakreya ibibazo kugira kujye nk'umuntu akiriye ikibazo akakwaka amahero kugira yigire muri university canke yigire gukesha ku mutwezi yigirire muri igera uze gutungisha uwagera ku mahera yiwanje kumutungisha ku mahera yiwe waruhi uze kumbesha ngumva ugiye gutungisha indoga mu gihe nagwaye ngo mfise ibiki kugira ndagwa amahera ucuyajana hehe kuri bosi wagerasha jewe sinjayo mu bintu numvise kenshi uranga ibintu by'amaniversaire kabisa je ndanka amaniversaire ndanka amabwate ndanka ibintu by'imanza atatu zimaze imanza ni nyinshi two turavyara abana bacu bazoja ku bagabo abandi bazogira iki izo zose ni imanza zitutegereje bazoronka ama diplome zo ni imanza zitutegereje uko turiyo mu misiri imbere bazotangura kubura n'umuntu apfe izo ni imanza zikagombye kudutwara amahera mugihe imanza za anniversaire zikadutwara amafaranga basi umuntu nemera je yagira anniversaire ubundi anniversaire no gushima Imana yakurinze umwaka wose warapagashije ufise amahera menshi duhamagara tuze kujya ngiyo tegura uvuga ati jewe rero kubera Imana yandinze nari mfise 200 nateguye ahantu natetse haro n'amafanta canke n'ibiyeri muze kuza kunwa nuronka umwanya jewe nshanza nje kunwa ariko abubu akushaka ko amahera yo ku nguvu kandi wanayabura mukanagwana hari abantu benshi banyanse ngo sinagiye muri anniversaire yawe je cyamvuga umuntu nagende no ntaco yaramari ushobora kunyanka kuko ntaje muri anniversaire ni urubanza yakoze urubanza yagutumiye ntiwaje ariko bamba gukora ama surprise ukaryohe ukanezerwa tumve ko bakoze ikintu udashobora na kumva ko ugikorera ubundi muntu mwateguye surprise runaka ku muntu burya kugira umuntu umutegure surprise hariho n'impamvu yo kwimutegurira abari wa muntu asanzwe ari umuntu mwiza muri societe canka afisha bamari je nimba woyintegurira urashaka gusanga n'abakinyi banje nama ndabahemba buri kwezi usanga umwaka wose maze kuba ama miliyoni angana bavuga ati muri ama miliyoni reka tumuhezagira umusaza na cyane cyane akagura ifanga ariko si ibintu byo kwamama oya si ibintu byo kwamama we nugira urubanza vraiment kugira utumira abantu baze kuri ivyo waronde none uri umuntu nyaba kumara umwaka wose atana amahera ufise 100 byo gusorera abakozi ba anniversaire kandi yo gutereza ngo bitanu ngo dizi tereze wewe wishinga anniversaire ushima Imana kubera umwaka uheze ukenye malove bajya abantu bashima Imana kubera umwaka uheze bakenye umwaka uheze ukenye nishuye no kwicarika abantu ahantu na hamwe umwaka uheze ata kintu kimwe wimare mu byiterambere
ntushobora kuduhamagara ngo twicarike urakreya groupe gusa zo kugira tugutira mu mafaranga izo groupe mu kuzikreya agaca ku mugenzi wiwe wa mbere ngo creya groupe ngo hama ngo ya surprise ya naka ngo bashiremo nimero zawe niba zitanga ajegira ngo navyo yarazi bakurundamo ariko byose arabizi donc ni systeme novuga yo konona kandi ubuzima bwazimvye turi mu buzima buzimvye why nimba ubuzima buzimvye nako tutiga kubana nabwo koresha ubwenge Imana yaguha nimba ibintu bimeze nabi igakubana nabyo wowe nimba we ruguru wawe rubaho ukuntu uji Bujumbura igakuba nkuri Bujumbura nuva ngaho ukajiburaye igakuba nkuri buraye nuzoguma uburaye nkubaye Bujumbura donc iga ubuzima nimba ubuzima bwazimvye ibintu byaduze ibiki niko umucaho rugura icabiri niko mu miseze wagura ubu kagura ibihumbi 4 iga kuvuga ati amwe nahora none na mu bintu ataco bimaze ubagenda ku muceri amwe nahora nge none ubagenda ku biharage cuyagerageza kuyagarura ubu nzofata igitoro ndagitondeye indwi yose cinda casangiye muri university naho nyene warakotije yandi heje nanakotije natse n'umudugu n'igitoro narose mana shabazonya nka kabisa nuko abakunzi ba G5 bazabambanya ubusa yego bazabanya nk'ubusa kabisa nuko abakunzi ba G5 Media turi kumwe na Mutama Abel Ndiwayo tuyaga neza papa tuze kuyikorwa giheruka kuba cyakoretse mu kirimba cy'umukuru w'igihugu witabiriye ndetse bananeza ko cyari citabwe n'abajene les entrepreneurs baneza yuko bari mu kiyago nyamukuru nifuza ko menya ruriya rugendo kuri Abel yagwigiye mu iki nike kintu Abel yagungusema bisanzwe jewe n'abantu baranzi sanzwe n'umuntu novuga afite imigambi yo kwiteza imbere kandi ayikora kubw'ibyo rero kuba hamwe n'abandi ndumva ikintu ciza kandi hajya harabaye ugwaruka gwashoboye kugira imigambi kanaka urayipresent barayidusomeye hajya bariho ugwaruka abantu 10 bashoboye gupresenta ama projet bakoze harimo gufasha ibintu harimo abo numvise bazokora ngo amakaro akozwe mu bintu runaka abantu bazoshobora gufata ikigori bakikoramo umengo isukari ibintu byinshi by'imigambi kandi barabahaye amafaranga ku buryo uwanyuma batanu banyuma barose 8 millions 5 millions abandi baronka 10 millions ubundi aronka 11 urumva ibyo byose rero byarashoboye kunyugura birambwira ati none jewe wayinkokura umugambi ushobora gupresenta hariya dufate nko mu wundi mwakoze ico gihe Abel yari yagiye nk'umukinyi wa filme canke nk'umusanzwe yikoreye twiwe mu migambi usanzwe ukora itandukanye n'ibisata ca filme mani je rero ndarenze nagiye babiri kubera ko ijyandwi yari ndwi novuga harabaye ibintu bijanye nyine n'ugo gwaruka rufise imigambi baradutumira muri Cercle Peak baravuga ko hariyo foire urayibona barateguye foire hama twamaze iminsi 3 tuja muri Cercle Peak hanyuma tumaze kubikora umunsi inama itangura harashoboye kwitaba ugwaruka go muri Paeje n'ugwaruka go muri Bije rero jewe mbere uwo munsi wa mbere sinagiye ko invitation y'ukuntu nasanze natevye kuja kuyitora ziraba nkeya ko bari bafite abantu benshi ariko rero ku munsi wa gatandatu bace tugenda gusinya muri Jardin Public nk'abantu bo muri Bije tugiye gusinya ku minsi tumaze turi muri Cercle Peak hama ngiyeyo bakimbona ba Simbizi mbona barampamagaye ba Jado baravuga ko invitation yanje iri hajya imaze barayiteguye ngo barambuze uragute invitation ntibabazi uwo bayihereza zarantangaje ni bambuze kubera ko jewe WhatsApp bayuguruye gusa bavuze ngo ni smart ngo bantelefone ariko ko biri kose je barazi ko nimero 3 bishi barabizi ego WhatsApp ya smart gumikora kubera iPhone ari ukuntu nimero idahera WhatsApp uyitirishaje iciza direct badagusaba ziya ibintu by'amakode kubera ya iCloud ugira mise à jour rero jewe maze gusinya ibyo bintu twenenje gusinya bya Bije nca ndababona bajya bampa invitation barambwira ati ejo ntiwaje rero turabuze naciye ngenda ushitseyo ndibuka mu nyuma waravuze ati indirimbo yanjye ndayumvize kiravuzwa mu kirimba ariko nta nijana ndayijyako bino bivuze iki Abel bimvuza ko usigura kintu sinavuze ko ntajana ndajyako kubera ko navuze kubera ko
noba ndiko ndidoga kandi nakoze igikorwa nkunda kandi nakoreye igihugu. Ni indirimbo nakoze nise ngo Uburundi ni bwiza. Indirimbo nayikoze muri 2013 imaze imyaka. Harageze igihe iziracako cane mbere nka za 2015 ho yaraciye ko ku buryo ngenda kuri RTNB nkabwira umuntu yahakorera ndavuga ati gabanya indirimbo kubera ikiranteranya. Hava inshira muri systeme ya politique kandi sindi umunye politique. Ntimwanandishe basi mvuge ati inoti narari inoti mvuga ati indirimbo imaze kungaburira na kabiri none mugume muyishiramwo hama bongere banyiruke ko ngo nini na nini ko je nararosa message antera ubwo kubera iyo ndirimbo yari kiraca muri RTM umwanya munini nyagihe ndibuka naratabaje ndabwira n'umuntu akomeye hejuru ngaha mu by'igipolisi Jamoneka ntera ubwoba mu bintu ntazi je na politique nkina indirimbo nayiririmbye 2013 sinari nzi ko na 2015 hazoba imyigaragambyo je ntavyo nzi none ndiko ndaziriki ndayihagarika ko ndavuga ati za muravuga gake vraiment ndabasabye wico gihe ebana makuru agira avuge yariyo agira here yariyo ndavuga mu bintu nk'ivyo bazinariye n'akanoti nyene ndi umuntu nyene mvuga ati bana nibo bayintumye ndayikora rero sinoshavura ko nayirinde kubera gukunda igihugu canje kuko igihugu cyo ndagikunda ndabona ko ari ciza ndabona nyene ko Imana yadoye igihugu ciza ndabiririmba kubera urukundo nkunda igihugu rero kubibona hajya sinobabara ngo sinariye n'ijana ahubwo nararyohewe je rero we warabyitiranije nararyohewe ntibarishe oya sinabivuze kuko navuze ko indirimbo yanje nayibonye yavugijwe nanje ntavyo narinzi yego niko navuze ko najewe urabona hari hageze hajya baja muri pause tukija muri pause ubwo nyene cyane indirimbo yanje ikiravuze naje ndatangara ibi nibiki indirimbo wanibagiye no kwibagira basha no gusiza amajambo je ubwanje no gusubira nk'amajambo je ubwanje yarananiye vahoga bumuhe weno nako turi muri kiganiro no kwisubiramo je ubwanje byarangoye rero numvise indirimbo iriki ivuga cha ndafata ka video kuko ndayumvise mu bandi ndafata ka video fasha ka video yuko rero je ubwo nararyohewe kubona indirimbo ishobora kuvuzwa ahantu hakomeye nk'ariya mu Kirimba bivuze ko usanga n'ahandi yama yavugijwe hakomeye atavyuzi mugoje ni byaranteye kuraje ahubwo gukora n'ibindi ahubwo naciye numva indirimbo neza kuyikora video ijanye n'umwaka tugezemo ndayikore video nziza nerekana Burundi nari bwiza ijya nyine nyiraha nyene igisata cy'umuziki kuri wewe usa n'uwagishize inyuma cyane muri kino gihe usa n'uwahagaritse kuririmba ikibazo ni ikihe no kwa umenga wapi kabisa ubujya bwarananiye je ndakubwiza ukuru je bwarananiye twebwe turakora umuziki utwo turakorera Imana si sawa mugabo ugakoresha amafaranga ariko abantu bakoze b'Imana babakizwa bakubwira ko byose ngo wabiherewe ubuntu ubitanga ubuntu je nakoze indirimbo zirenga 20 ndakora ama video y'amamiliyoni zingahe nkabura n'ikintu na kimwe ndonka nkaguma mfata uburyo nshira muri studio ntangiye ukina filime mbona filime yo iraduza na YouTube ubutumwa niko ndatanga burashikira beshi buraronka ama views burarabwa ndavuga ati why ntofata ubutumwa nkabuhindura nkawucisha muri filime ko je filime nkina n'ubuzima bwa misi yose n'imibereho ya misi yose bijye bintu nkina bifasha beshi kuko naho ncaje ndabibona bifasha umukizwa bifasha umusilamu bifasha umurundi mu gatolika bifasha n'umuntu atemera Imana donc je hajya ndi muri systeme nziza ndi mu kibanza cyane nageze ahantu ntanga message kuri bose mugo kuririmba gospel uraza kuyumvisha wa muntu gusa yama mu cyumba cy'amasengesho araza kuryoherwa mugo rero ndaza kwimuvuga ati yatoka ashane uzi ko ari umuntu n'indirimbo y'Imana kuva bataranayumva anayumvise ngo zimwe ivyo birofa kandi ari amajambo y'Imana urakira n'abantu zimwe ivyo birofa rero jewe novuga ko natomboye ahantu ndi ubu hamfasha kugeza ubutumwa kure mugabo n'indirimbo ndabandanya kamwe kamurabizi nubaye indirimbo nimirije gukora ariko ndiko ndiyumvira kuyikora bikancanga ko mfate indirimbo kuyikora video banciye umuriyoni 3 muri audio yantwaye ibihumbi amajana 8 audio irahari indirimbo ndayifise ndiyumvira kure kuri miliyoni 3 yo gukora video kandi bavuze 3 ari hose ngazibaye zine kubera abantu bahamagaye ari ukubwira ati magade place makaheze ibiki nkaca biyumvira miliyoni 4 nkozemo film ndakora seri nka 10 na zingahe episode kandi ukagara basi n'udolari bungaye kandi iyo episode nshizeko ndamara amezi 3 nshirako kamwe mu ndwi tufatiza miliyoni 4 muri episode 12 kamwe mu ndwi bya zina ryanje guma rigaragara nguma bagara babona ko ndiko ndakora nubwo nzogaruza mu miliyoni 2
nzoba na YouTube yanje kiraduga ryazina riraduga kandi amahera arajyamwo n'abakinyi bakaryoherwa ati natahanye na 2 kabisa none gasha umva byoroshe kuri izo miliyoni zira mu muziki uza kuronka views umuziki wo mu Burundi ubwo ukoresha miliyoni 3 uri mu Burundi woronka 5,000 wakoze canje 10 barabizo mu Rwanda je hageze imvuga ati none ko ubutumwa abanyarwanda n'abantu tuvuga ururimi rumwe ubutumwa ari mu bwumve mu Rwanda Israel ntiriko rasohoka ni mu bwumve none ubutumwa n'amakambirizo bwa be twebwe turakijije dukeneye ko ubutumwa bw'Imana bugera kure je ninza gukoresha miliyoni 5 nkaca ndayumva na je nyine muri telefone mani ndababara ni ukuvuga nasohoye 5,000 n'ubutumwa ntibwagiye iyo shaka nuko ngenda mu nzu nkaririmba jewe jenyene nkaririmba n'umugore n'abana barampaye umuryango ukwiye mvise umugore mvise abana mvise abakozi turarenga kenze mu nzu wanjye nuko ngenda nkabaririmbira kabisa y'abana ariko sinje gushira ko miliyoni 4 ncinungira ndavyumva mani nakoze niba zirenga 20 no mwisite wowe uraca mwisite umva indirimbo iravuga no mu studio ucovuga ati iyo ndirimbo mengo ni yadere wowe uce nk'umukamenge kinama wumve mizije ati uwo ni yabere filme turatso filme ugeze hose abanyagihugu bose baguma batora none man menya kuba mu kibanza uri gici wawe gikibanza ciwanje ni nasanze ari kijya ubutumwa nabwo ni mubwumve mu Rwanda bararirimba kandi nibo mukunda nibo bahutumwa nibo ashana nabareke yakazi ke yego uriya munsi uranditse kora ko habaye ihigano rya Irebe urandika ati mucuti wanje mugenzanje yaronse twaronkera rimwe nubwo we yaronse ibi nanjye nkaronka ibindi nukuvuga ko waronse noti na waronka award ni noti hejuru kiriya kintu ndifuza ko ndakimenya bashi batamenye ibyabaye indi baraheza kumenya ati Isabelle nawe yaronkeye mu biki yaronkeye hehe bimeze gute ntakubesha ibintu bitegurwa na leta bari ibintu bizima bugira kundi ugwaruka rwayo bijye ibintu baduteguriyemwo twamaze mu minsi muri Circle Peak byabaye iminsi 3 mengo tubijamo impamvu Samedi nakubwiye ko twabyutse tuja gusinya kwari gusinya kugira baze kuduha inoti Pinidi yaduhaye amahera ujya munsi tuvuye hajya baduhaye amahera kabisa je kabisa nagiye mbona umufungo w'umuriyoni urenga ufunze ngiye muri Pinidi barawumahenda utahana nta higanwe apana vyo kuja guhiganwa ngugiye kujana filime wakoresha miliyoni filime wakoresha miliyoni 10 ukirigura urambamba ngo ntora ngugira iki je miliyoni 10 nirikura ebana nakibi nakoze Pinide mwubahwe muzomene utundi urumva mubisanzwe rero nuko byagenze kandi nyuma yaho nkuko nari nagiye mu nzira zibiri nagiye systeme yo kuba muri bije nongera ngena muri systeme y'ubu influence kubera ko urujya gwaruka rundi wabonye go abastari n'ibiki bari muri systeme y'aba influence natwe baraduhaye amafaranga ariyo narose icyo baraduhaye inoti muri ministère de la jeunesse ubundi miliyoni hejuru cyane yasinze ko ari miliyoni mugaya ariyo yose arakwiye ndataje mbancoresheje niko imana bagwe jene nimeraga cafe urabona ko ndayazanye ibibazo bamaze kubibona ivyo indurutsa habaye kuri rya awards Vanilla Vine yaronse mugenzawe ndibaza zageze wagira zibona bavuga ati ntiyarayikwiriye bibye bagize iki ati nta kuntu umuntu afise aba followers ibihumbi nimbari 9 yota gutsinda umuntu afise aba followers 30 na bengahe zigandura nimba ufise aba followers 9 nini Vanilla Vine ngo abiri mu Vanilla Vine kuri YouTube afise ibihumbi 150 by'aba followers ndiko ndaraba comment z'abantu kuri page afise ibihumbi 150 by'aba followers ndiko ndaba kuri comment z'abantu bavuga ko peut-être ngo awards yari gutawukira miprongo ngo mu mavote ngo bari bayatwaye ariko nifuza ko menya nimba ziganduru warazibonye narazibonye ndanumva n'ikiganiro ahantu hamwe kuri nimba ari Firijas Mika bagize live ndanayumvira ngora kumva kuko yamara amasaha 3 iyo live yamaze amasaha man Firijas akugira abantu abanebwe man amasaha 3 ko barakumviriza ibyo biraba iminota numvirije ni nka 10 cyangwa ati bara ibintu mugabo je muri bike nabonye numvise amipro ariko arakarama avuga ngo nimufata amavote murashaka habona nkuko mwari mwarabitwemereye aca yongera avuga yuko babakuyemwo bagenda kwitere bazi ko ariko barahiganwa kumbe barabakuye ariko acavuga yuko ngo ama video aya barungika ngo bayarungikiye ngo umunsi umwe ngo bose uvuze ko bari bazi ko barimwo
niko nubise bidoga canumva barandiri bana bariko bashwana n'umukobwa wo muri iyo yateguye ivyo bintu ndandetse bana nta muntu mugaburira abana kakunyinjira ngo nume ibintu nyene ndumva ko biri mu indoro mugo je sino bijamo cyane kuko nukuri ko imana ngiye kurenga iry'umunani ntavyo nzi aho batoreye ntaho nzi naratoye je gusa mugo sinzi ngo bikarurwa gute nkuko amipro yavuze ngo kuvyerekana niba ariko bari basezeranye ubwo yo bafise uburenganzira kubirekrama room ariko ntavyo nzi gusa kimwe coco nokwemeza Fani yarashizemo ingufu muri bijya bintu Fani n'umukobwa je twakuranye muri ibi bintu urazi ko twarukiye rimwe muri sinema impamvu namugwa inyuma nuko ndamuzi ndamwemera Fani ni intambamye Fani ni ngwanyi intamba ariko kino nibagiye citwa umupambanyi Fani n'umupambanyi ni ngwanyi ushaka kugire gute Fani ni ngwanyi niwo muntu wa mbere ashoye kuza araturungikira utu video ntora donc ahantu hose wabwiye ati ntora we yabihaye valere irenze inguvu man ama video gumye ubona sirikira abwira abantu ntora hamba kuri Facebook n'ahandi warabonye izabami pro izabami je nazo nabonye mugo Fani yaragerageje mu Facebook yose mu mastati ibiki akabingira donc n'umuntu rero azi kwidandaza Fani wewe ntiyabihaye agaciro gato yabihaye agaciro kanini